uno munsi avec situation ihari nkuko nawe ndababwira ati mwiyo M23 mwumva haramwe abarundi benshi ejo ntimuze ni bangahe mutangare mwumvise na niyo mbare arimo ntimuze mutangare mwumvise na niyo mbare bafisemwo akaboko kubiriko birategurwa hiyo. Mwaramutse ndagarukanye ya style ya kera ya commentaire pani mwe mba nicaye ku meza hariya sinzi ubundi yacevuga ngo nkeneye ubutegetsi canke ubu ministre rekada je burya nta politique noshobora mfise temperament d'abord ntabwo no kwihanganira ibintu byinshi babiko biraba ikindi bon je ntavyo nigeze ninjamo ibintu vya leadership mbe no muri secondaire je siniba ko sinigeze bana délégué de classe nari umuntu nyene nibereye aho so nakarimi gusa sino najuwoki maconanira. Okay, anyway, reka rero dusesangure ino video nabonye ku mukubito uyu mutumira ntawenzi numvise ngo yabaye mu gisirikare sinzi ko yari mu gisirikare ca FAB canke c'abadede sinzi umuntu avyo ngo badede ngo ni pejorative rimwe bagenda gikoresha kubera coroshe kuvuga ngo CNDD FDD ukavuga buke acronyme ngufiya. Anyway, nakwezwe na titre ngo umugambi wa kudeta kuri president Neva ugiye ahabona mbo ubwo ngo ibuye risosi ntiracisha isuka. Anyway, neza ko yari titre kumva mushaka kuja kumviza video yose ku mukubito kujenja kusesangura ibice bimwe bimwe bavyo kuri vyinshi umenga bahere kuri Kongo. Reka tubanze twumvirize kwanza hanyuma duheraho nyene. Haje umuntu yitega ko uri muri bamwe babige bavuze ko Uvira ari murongo tukura kuri M23 ariko ubu M23 yamaze gufata Uvira. Gufata Uvira kwa M23 uvyakira gute? Bon, kuri umuntu ateye uvyakira umuntu ukunda igihugu amuhagaze mu murongo w'inyungu z'igihugu ntisi ibintu biryoshe n'ibintu bibabaje ni ntambi icumise mu mutima ariko ntiyamwe igihugu camye kirimwe abagabo kayizoba mirimwe abagabo. Igihugu iki Ubuvira ko buri muri Kongo ukunda Kongo cyangwa ukunda Burundi? Harimo inyungu ntamenye. Okay, sawa. Kibazo kije umugabo nyamugabo ntucurira ngumanika amaboko ubone ko tanyishu gihari. Maintenant nous faisons l'alliance avec toi Seigneur Jésus. On n'a pas besoin de nombre. Agrée notre alliance avec toi Seigneur Jésus. Ahubwo kibazo uko kije bivanye nuko wari wiyumvira ati ko muri kibazo cyaguza kingana ugasankije kingana uko mwico gihe uca witegura kugira uhangane n'ingufu ufise ugasubira inyuma kiyumvira ibinabiri kugira uhangane n'ico kibazo kindi kije kandi nta nkeka y'umuntu yicaye arondera umuti w'ikibazo runaka umuti wa muhari nta kintu na kimwe nta kibazo na kimwe kwisi kitagira inyishu. Rero ni inkuru mbi kuri twebwe kandi ni inkuru mbi itavuye ku Burundi burya mu vyibuke yuko Uburundi bon tutaramenya aho vyavuye ko ego ibibazo harimo ibibazo kwisi bitafite umuti en principe hari ibibazo byananira umuti vyinshi cyane mbere wonashaka no muri politique twavuze twumva ngo lutte contre la pauvreté no biracahari lutte contre le terrorisme no biracahari boje ikibazo cyo muri Middle East no cyabuze umuti igihugu cy'abayahudi n'abarabu gisa n'ikintu cyabuze umuti pe kumbure abavuze kera mumbwira aho cyatanguye mubwo cyatanguye kera je navuze kihari n'ubukira cyahari kandi nta muturi mu nzira ivyo birashoboka sino bon ikindi mwokora no kugabanya cockiness mukamenya ko iyo arrogance itibonekeje mu bikorwa mukicisha bugufi mukihamblinga kumbure ndaja kwishikako neza ko Ubuvira agomba kuba leçon ku bantu batari bake entre mwebwe abadede. Uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo vu hari ngorane sugusunikana n'indege vu kamwe undi buri mwugo burere buri mwico gihugu nk'ubufasha n'ubufasha bwagiye guhabwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nkogira ko ndakwishura no kankoresha karorero ni nkuko ufata ko umuntu mugenzi aguhamagaye ugende kumukutsa ikivi umufashe kuri mitongo giwe. Rero iyo ugiye kumufasha
mukarima bwaca ukumva akubwira ati mugabo je ndamanitse isuka numva nashaka kurima numva nogenda nibaza yuko wagiye uzi neza ko ugiye kumufasha ntuco usigara urarima kuko nawe uco usigara urarima muri iyo tongo ryiwe ejo niwo cagura ivyo uhatera. ariko imbere uja gufasha umuntu kurima ntubanza kora ko uwo muntu kwanza ari umurimyi uvuye nk'umuntu sepa yavukiye ikiriri n'inzara zisize neza verni hanyuma akavuga ati ngo uje kumfasha kurima ntuba wumva ko agiye kugusuka ngo wirigura murimira we wenyene. Igisera ca Kongo kuva kuri mu butukiri dysfunctional hanyuma wazarendo n'abajambazi bicaye aho ngaho imbere yo kuja gufasha umuntu kurima abanza kuraba ko uwo muntu ari umurimyi ko uwo muntu atazova gutema ahubwo muri ku kivi ibyo ugomba kubyo observa imbere yuko uja kwiroha. Numva iyo assessment ugomba kuyikora imbere yuko amanika isuka ko umurimyi amanika isuka uramubona mugitanguye ku kivi ubuja gusha buratagata. Nimba ari yacagwe gutera ibiharage wagiye umufasha ntushaka guca umubwira ngo jewe ko turimye ngo mbone umengo twatera ibigori ni siko biri. Rero umuntu ari kwibaza ati none vyagenze gute kugira ingabo zacu zivayo vyagenze gute kugira uya muhari wisanga uri hajya ntaho bitaniye nuko ndagusiguriye abo utwagiye gufasha byaragaragaye ko bavayo n'imbere yuko baza bava ku maposition amwe bari barimwo administration ivayo isikacabo kivayo bazarendo bavayo. Rero mwico gihe Burundi none nko kubaza Uvira ntabwo ari intara y'u Burundi. Uvira ni intara ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Thank you. Rero woca akubaza ati eske iyo tunagumayo hama mbere tukarupusa umwasi tukamurupusa tuyitwenyene eske nitwe twoce dutwara Uvira administration yo muri Uvira yoca ibigizwe n'abarundi yogira iki ivyo urumva n'ibindi biri complex atana hamwe vyigeze sinywa mwanya amasezerano. Rero yo wagiye gufasha yamanitse akakura meza ntikibushobora kukubuza kuko uca usanga ugiye mu bindi biharuro utari wateze bigaca usanga rimwe na rimwe mu vya gisirikare hariho ibintu ushobora kuraba bivaye n'ibiharuro mwateguye nk'ubu waruvuze ati nguma ndaguhereza ku rorero unyihanganire nikomeze. Nk'ubu warufashe ati jewe mfise abashitsi muhira bangana uku uti ngiye nateguye ko nsumisha ibihumbi 100 wagerayo ukawuzi neza ko mu ivyo bihumbi 100 bihumbi 60 ari vya mugenzi wawe we warugiye ufise 40 hama washikayo ugasanga ujya mugenzi wawe ntashoboye gushika vya bihumbi 60 urumva ko bibuze ko biri kose ivyo ukora uca usanga uza kugwa muri deficit. Rero hakuragwa muri deficit ari byo noca mvuga yo muri terme militaire abari agwa muri échec ukagira gutakaza ibikoresho n'ingabo ku mibare y'ibiharuro mwakoze bimwe na bimwe biraba ngombwa ko mushobora gufata ingingo naho bitagyoshe mukabanza mugasubira inyuma kugira mukore ku mibare ihuye n'ivyo wewe ufise kucubona ko ivya mugenzi wawe ntibikirimo ntibigisabwa kusubira kubiharurira. Rero agiye bisabwa ko ushobora gusubira inyuma kugira ugende ufuke giya gihengeri c'ivyari kuva kwa mugenzi wawe wari wateguye ariko bitagishoboye kuboneka. Donc repli tactique. OK, je comprends. Burya échec ni igisirikare ni défaite. Échec ni terme scolaire, terme militaire ni défaite. Anyway, sinuvuga ituma abantu baba surpris burya kujya ngo ubuja gusha buratagata canke c'est pas ingoma yagukanzeraho mu gahunga. None ko twari twabibonye mu Ibukavu twari twabonye igoma tukabona comportement y'abazarendo na FRDC abakurikirana bya Kongo kumbura mu beze kuva mu 19 kangahe si bishasha ubona cyaka kuva kuri ba Mobutu nta gisika n'igipolisi bigize bafite. Buvira yo wumva iyo surprise ivuye heje ingera ndavuze ya gatatu ufashe mu nka match ya volleyball twakina narahaba ngo ni guhaba niba imikino itahindutse amategeko haba ma set zitatu sinibuka nuko batsindana mugabo mwara utsinze set zibiri haba hariho chance ko gatatu itsinda vyashiko kabigobotora mugabo kenshi na kenshi equipe itsinze ishete zibiri za mbere na gatatu ni aba surprise ahubwo ba surprise iyo yandi equipe yivyuye kuri je yari kuba miracle ahubwo yo uvira mu yigwanira kuko niba mutagwaniye biriya birindi bisagara izo nguvu zinde mwari mwazikuye kandi ntihigeze haba n'inkubu nyene ntihashobora kuba ntuzeye ico no yita postmortem sinzi ko mu gifaransa kihari postmortem donc hamusubira inyuma muti bon reka turabe Buvira aho vyagenze nabi ni gute bo ibyo bagomba kuba bakoze kuri Goma na Bukavu
reka da niko kineze buvira twe turakomeye hajya twavuye ko barekera kubera agira u Rwanda ubu naho sinzi ibyo bazovuga donc numva umenga iyo ntambara no kuyerekera abakongomane bo bene igihugu bakayigwanira ni inkuru mbi ni inkuru y'incamugongo izana uruhombo mu gihugu yica umubano w'ibihugu bibiri yacu ifise ivyo yonona economiquement kubera birazwi ko abanyagihugu bo hiyo vyinshi babigurira i Burundi bivuriza i Burundi n'amahera menshi yinjira mu gihugu biciye kurya mupaka uretse ko bikomeza imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri ndetse n'ibindi rero ariko Dr Oscar Barinda yarababwiye ko bashaka kumugira umwana mwiza ko umupaka wa Uganda wuguruye ko u Rwanda wuguruye sepa zabonaga niyo zitumbereye ntacyo buza yuko umupaka muba muwuguruye mukagira control ego nivyo ntihagira abacengetera muri bo usubiye ko binagoye burya biragoye anyway ariko ndumva atacyo buza ko abanyagihugu baguma basoma hirya no hino none se ni ryambere muri Congo haba intambara ni ryambere mu Burundi haba intambara ni ryambere ibihugu vyinshi muri ako karere habamo intambara ariko imipaka yagumye yuguruye mwibuke yuko Tanzania n'umupaka w'u Burundi wagumye wuguruye kandi ico gihe abantu batera akunda kuri Tanzania igihe Congo naho nyene hari abantu batera bavuye muri Congo mu mupaka wagumye wuguruye sinumva ko ucuzibira umupaka gose urashaka kureka abantu bakumagura urutandazwa hanyuma ugacunga gusa ukaburi controle aho mushobora bien sûr ni inkuru mbi ariko umuti ndetse n'inyishu ico kibazo ababijejwe abadukurira babiriko bari ku kivi kugira bamenye igisubizo nyezina cyo guhabwa hiyo bamenye indi mibare mishasha bagomba gukorerako imba bashobora kuguma mu bwo bufatanye n'ico gihugu kuma kigaragara nk'uko barigurishiriza bo nyene ubutaka bwabo rero na igihugu kumenya imibare bariko barakorerako kugira ejo canke hirya y'ejo mwumva ibintu vyahindutse imibare kumbure n'ubutare bwariko baravayo kumbure n'amafaranga abantu canke bari baronka we don't know biragoye kumenya ariko nugenda abantu bakondera andi masource de revenu nta kundi birugende abantu bose byoroshe uretse ibyo saho gusa hose vyagiye biragaragara arimo mubikurikirana wumva ngo uyu canke uriya mu bakuru gisirikare cawo mwe birwa barafungwa abandi bazira kugurisha igihugu ugira iki rero ivyo ni nkaho nyinshi no guha ku vyagiye biraba mu ntambara izina ziriya ariko kubwerekeye uko ingabo zacu zihagaze neza ku rugamba bavyitwaramo neza cane sena muntu batogenda abankurashije akomeye amashi ko bikorwa na biriya bagiye barangura neyamwe batera n'intege ko biraba ni ibintu bisanzwe ni ibintu biri corrigeable ni ibintu ejo murashobora kugira rectification y'ibicaro biriya M23 ku muryango wa Bujumbura ku muryango wa Gatumba birafite icyo bishobora kwicira cyangwa ingorane bishobora gutera Burundi. Impamvu twagumye dusemerera tuvuga nuko twari amakuru dufise kandi n'ivyemezo bihari yuko n'u Rwanda turabizi neza n'u Rwanda ariko ruragomba kwigarura ubuce kandi finalité yavyo ni gusenyura umuperezida ahari aho bitereye rero amakenga kandi bituma abarundi bateza guhaguruka bagatahura intambara nuko mwuwo muhari nyene harimwe abarundi atari bake muri M23 ho abarundi hari umubare w'abarundi bagwana muri M23 umuntu rero kwiye guca yiyumviye abo barundi none bemeye gutanga amaraso yabo abo barundi benshi batowe mu mpunzi z'abarundi zari mu nkambi zitandukanye mu Rwanda ndetse mu byo bindi bihugu by'akarere uno munsi bako baragwana indani muri M23 none mbwira impamvu uburundi butogira umutima uhagaze impamvu uburundi butoshobora guhaguruka kugira bugwanye uwo mwansi bufise mu gihe bwa bufise ayo makuru Uburundi ni kugira umutima uhagaze nivyo ni kugira umutima uhagaze kandi nibwo bwawiteye d'abord ikintu tudahuza avuga ngo iyo ntambara ngo igamije gukura ngo president Neva iyo ntambara president Neva amaze imyaka 5 atwara est-ce que iyo ntambara itanguye ejo bundi ari ku ngoma muri 2021 no iyi ntambara imaze igihe kirekire ntabwo iri kurondera Neva ishobora kumuhitana kujya nyene y'imvura iguye ishobora guhitana ikintu umusege isegenye igahitana ikintu mugabo ntabwo isegenye yaguye ije guhitana ico kintu
Okay, kumbura kora karero kabi. Sino abarundi bari muri M23 wemeje ko ari impunzi. Eske bahunze ya mahoro n'umutekano asesekara mu Burundi? Eske bahunze ubutare bwabonetse mu Burundi? Eske bahunze amadolari yabaye menshi? Eske bahunze ibirayi? Bahunze ingurube mworora? Bahunze iki? Bahunze iki? Mwibukanye Kagajo gatoyi nibaza mu 1995 gutyo yageze kuvuga ijambo Kagajo ku batamuzi ni ntuzeye mfirme sinzoyiheba Colonel niyo grade yiwe neni case avuga ati aba bantu muri ko murirukana cyo gihe harabaye ubwicanyi kuri kaminuza y'u Burundi ati nibo bariko bagenda hariya nibo bazogaruka baza kubirukako none nta magomba kwiga bajya abantu muri 2015 muri kumukubita umujugujugu bajya ba FNL mwagiye muyica ngo muri ko musafisha bajya iyo bagiye hanze nabo basubira kwisuganya birashoboka ko bashobora kuzogaruka ivyo birashoboka ivyo twarabye muri kahise sinubigituma mutangara rero mumvise ko umuntu yaragorewe mu nkambi baramuhamagaye ngo dufashe n'importe quoi n'umuntu abayigorewe nubwo umuhaye $100 hakuguma mu nkambi uvuga ati bon nubu ntacyo nariko ndakora reka tujane sinzi umugani tuze mu kirunduko so oh well mbwira abo bantu niyo bamara gufata kugera kuri programme zabo ko baziteguye bakazigira ko abo bantu b'abarundi zari muzi bazitwa bakongomani hama bahabwa amaposte muri Kongo canke bazobihakana bavuga ati twe turabarundi dushaka gutaha iwacu ko twabasubije namwe mudusubirize mu nkoko nabo bavuga ati iyo dushaka ni Burundi mu gihe rero n'umupaka uhuza n'u Burundi ari wa office très logique sinumva ivyo ni logique atava ko necessarily bizoba ko kinaza ko kumbure muri M23 atabarundi benshi bakwiye kuba gufata igihugu sinzi ntavyo nzi nta mashifre mfise sinzi nk'akaroko muri commandement harimo barundi ko kenshi na kenshi kameme ukeneye abantu muri commandement birashoboka nta information mfise kuri terrain mugabo iyo logique yawe niyo kabisa nk'umuntu wayibonye muri kahise so yes bashobora kubapiga ivyo birashoboka c'est très possible na cyane cyane nkuko bavuze ko muri komora mu kanya ngaho igatumba no kuvyiteka uri gihugu cy'u Burundi uhagarara ukuwe rero ivyo bisigura biriko biraba niyo mpamvu mubona bamwe bagwanya u Burundi bamwe badasiba gukorera ku mbuga ngurukana umenyi bavuga ibinabiriya bapibiriya y'abasirikare baguye ku rugamba bagerageza gupibiriya ibintu bicivutu abantu bica morale y'ingabo kubera bo barazi ivyo barimwo barazi aho bagomba kugera kandi ni hamwe abantu batarasobanukirwa nkene bari abantu bisaba kuba uzi amarealite amwe abagize ariko ubundi hariho benshi bariko barahendwa hariho benshi bibaza ati bahuye n'abagira neza sabagira neza bari n'abantu bariko barategura ikintu kiri hostile ku gihugu bo bari abantu abarundi benshi kumbure ntibatahura mugabo abarundi bose baratahura CNDD FDD kuko bari kumwe abantu tutahura neza na neza n'abadede kuko bari abantu muri kumwe bavuga ibyo mubagiriza muri theory ntitubaha igihugu agitware turabe mugabo abo badede baragifise turababona abo bantu bicwa abo bantu bapfungwa abo bantu batabwa mu nzuzi ivyo biturire abo bantu barondera uburanga muntu bakabubura canke za passport n'ibindi abadede turababona ku buryo abarundi benshi bifuza ati hakwiye changement malheureusement iyo abantu bashaka changement bashaka n'importe quel changement sinzi kuragira muri situation uburi nko kukazi ukavuga ati je wumpa akazi kariko kose ka memba prouve ataraka et surtout iyo ushomererwa je wumpa akazi kose doesn't matter wumpa akazi kose je no gakora iyo uri ahantu hameze nabi wifuza changement ico kintu abantu baranyotewe SNDD vous avez mwarahemukiye donc abarundi mwarabagambane niyo mpamvu we cannot wait baciye mwiyo mihari uno munsi rero nimba mubona bavyishimiye ntimwibaze nibindi nuko babibona nk'akaryo keza kugera u Burundi akaburyo keza aho gushobora gushira kuri pression ku gihugu cy'u Burundi kucemera ibiganiro
nabo cemerera imishikirano nabo. Ivyo rero Uburundi ntibushobora kuvyemera. Uburundi bufise amamanda dare kwaba nabariyaye batandukanye mwe bavyagiriza. Rero abantu bakwiye gutahura ibibazo uko biri, ibibazo biruko. Hariho bamwe murabazi abo badasi. Okay, ubu ntushobora kuvyemera koma. Uburundi butavyemeye buzovyemezwa. Tshisekedi ntiheze imyaka myinshi avuga ngo jewe nta biganiro nshobora kuganira n'abanyarwanda abo banyamahanga abo mercenaires izo nyanka Kongo. Ubu usiwe yobona ibiganiro birabaye ubare kuvuga ibiganiro amasezerano ntimuriko murayubahiriza. Dude, wanka kugarura impene ikiri hafi imaze kurenga umurambi ukabira nkayo. Ahubwo nivyo biganiro ninda bibahaye. Ibiganiro barabihawe baravyanka, barabisabye baravyanka. Hazogira igihe ahubwo arimwe mwifuza ibiganiro tese mwohagarika tukaganira gatoyi. Ibiganiro ntibashobora kuvyemera. Bafise manda, izo manda n'ibintu bibafitiririkita ngahe Bujumbura. Wibuke ko Pierre Nkurunziza yarafise urubanza rwo gupfa n'abandi benshi bari kumwe, bakabo baragurura uretse kugira ngo amahoro aboneke. Ivyo ngo mufise manda nkuko umenga n'ikintu icakorose kiva mu ijuru ikintu ntabanduka. Ivyo bintu mutabihagaritse mu abadedemwe, ivyo bintu mutabihagaritse mukaguma mwigira ingangari. Kwanda cyo kugira indi video kuri iki aho mwenyene hashobora kuba guerre civile ivuye muri mwebwe itavuye no hanze ikiba fragiliza hamwe umuntu azogitora ciyandagaza kujya kwica Kongo. Wait and see dude, wait and see. Uno munsi avec situation ihari nkuko nawe ndababwira ati mwiyo M23 mwumva haramwe abarundi benshi. Ejo ntimuze ni bangahe tangare mwumvise niyo mbare arimo. Nimuze mutangare mwumvise niyo mbare bafisemwo akaboko kubiriko birategurwa hiyo. Niyo mpamvu mudategengeshanya rimwe kumva igihugu kivuga ati nimba kibana cy'u Rwanda gishaka ku mipaka isubira kugururwa asubira akaba imigenderanire na biriya baduhereza abari bateguye iriya kudeta kugira baze bacigwa imanza kuko barafise imanza hano. Okay, niyo mbare naje nakoze video ejo mvaga nti burya umuntu acecetse ategwa kuva niyo mbare ari kimya ceceka nta kintu yumva atyogoye. Ano umuntu ategwa ahantu ntiwombaza abantu muri Bukavu muri Buvira mukamubona muce mumfata foto mu ndungikire ntimukoreshe AI. Sino ngo muri kumusa Rwanda ngo nibashaka kumwimbiza urwa ngo bamube. Ariko barundi Uburundi butwawe n'igiki u Rwanda rukemeye ko yugurwa imbibezo ubuningo z'urwa ngo baronka iki ko ari twe twakoresha u Rwanda ko bintu bivuye za Kenya za sepakwa n'ibya Uganda ko ari twe dukoresha imipaka turi enclave gusunja u Rwanda à l'époque ko umupaka wa Kongo n'u Rwanda wuguruye Uganda n'u Rwanda wuguruye Kenya n'u Rwanda wuguruye sinzi ko babareho n'undi mupaka hariya ko Burundi ari bwo bwamaze kuba enfermé ubundi bubaye enclave uburundi bubaye muri embargo. Umupaka wa Zaire urugaye ariyo Kongo, umupaka wa Uganda wa Rwanda urugaye, umupaka wa Tanzania uri half closed. Hari aparama poste zibiri imwe vers le sud cyangwa sud-est n'iyindi muri nord-est c'est pas za Muyinga ariko nago bafata abantu nabi bo. Abatanzania batangiye kurungika abarundi babahungura ku nguvu no sema abahungiye mu makamba bwo n'abandi bari mu mihana babavana babasubiza mu nkambe bari mu bijiji basubiza mu Burundi kibiriraho. Tanzania cyangwa kuzibira ko mu Barundi ashobora kubamo aba M23 cyangwa abandi banaja gutegajagara muri Tanzania nawo en principe uri half closed. Donc Burundi kawa yakantu kari mu icupa muga mu ngwamanya ngo nimba ngo mutakize ko ngo nitwozogugura umupaka ni ahubwo mwagomba kwa muri ko muri abantu mutinya natubabarire umupaka muyugurure iyo situation zoyijero ukundi munsi mugabo tubabarire mugure imipaka nimwe mukeneye ko imipaka yugurwa sibo bakeneye ko imipaka yugurwa. Aho kanyaro donc abarundi baguma naheze imyaka 10 muri ko musaba abantu Kagame yarababaze mbere sinzi ico mushaka gukora sinumva ko muvuga ngo imipaka muyugure ese ubona bimuraje ishinga mubura mushishinga wese kugura imipaka no kwagura imipaka ahubwo I don't know reka tuzoravyo bigarukira mugabo ako kanyaro je navuze ko mukwiye kugahagarika mu abadedemwe nta bubasha mufise kugira amadomande buryo umuntu yempoza numane mu position of power mwe mpoza nkande le ridicule ne tue pas.
nimukomeze nimwikomereze uko. Hariho ikintu bavuga mu Congereza ngo don't interrupt the enemy when they are making mistakes. Bo je sindi umwasi wa CNDD-FDD, ndi muri politike mugabo yana nari muri opposition, nakuvuga ni komereza aho nyene, komereza aho nyene, mugume mu blaminga buri muntu, ntihage umuntu umwe ya blaminga wo mu gihugu nabo hanze nibo bariko barabikora, mugume mu blaminga kuza aho muzosanga igihugu cabaye cende kiraborewe. Sawa, mugi umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.